Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, tuvuye i Bujumbura, twahereye kuri Kotebu, tuza turabereka ama image amwe turi hajya kuri Kotebu, ariko muri uno mwanya turi mu gisagara ca Gitega, neza na neza aho twaje gutera iteka ibirori vya Miss Burundi 2025. Nitwa Capitaine de la Capitale. Nkuko muriko murabona ku masanamu, nkuko muriko murabibona, na masanamu yo mu gisagara ca Bujumbura aho twahereye, neza na neza turiko turagerageza kubereka uburyo twafashe urugendo rudukura mu gisagara ca Bujumbura rutwerekeza Gitega. Twahuye n'ibintu byinshi cyane muri runo rugendo. Ikintu ca mbere twahuye naco, twahuye n'imisozi myinshi ihanamye, eka twahuye neza na neza n'abantu benshi batwakiriye mwibarabara, eka tugiherenga nyene kuri Kotebu. Twahuye n'ibintu byinshi cyane ngaha kuri Kotebu, nkuko twariko turabereka ama video, uburyo twashoboye gushika mu gisagara ca Gitega. Twamaze gushika mu gisagara ca Gitega muri uno mwanya, ariko nicobuza yuko dushobora kubereka ama video uburyo twagiye turahura mu Giheta n'abantu bakina ninde. Ndashobora kuvuga Kireko, umwe mu bantu bakina ninde yashoboye kutwakira tukiri mu Giheta, aho yatwakiranye iteka, twicaye turatera inkuru, arambwira ati Capitaine, ndakubona ku ma video yawe neza na neza uri kurakora ama content ku baririmbyi, ariko uzurabe umunsi umwe uzudukorera ama content twebwe abantu dukina ninde. Namubwira ati nzoza, ariko muri uno munsi mfise B yo kwereka abarundi n'abarundi kazi n'inshuti z'u Burundi abari hanze y'igihugu yuko Miss Burundi 2025 iri kirabera Gitega, twaje kwishigikira. Nitwa Capitaine de la Capitale. Dore rero namaze gushika mu gisagara ca Bujumbura, inyuma nje nkuko mubibona mu gisagara ca Gitega, pardon. Inyuma nje nkuko mubibona murabona yuko ari view nziza yerekana igisagara ca Gitega. Handitswe ati Ville de Gitega. Nizere ko nanje muri ko murambona muri no mwanya neza na neza. Kuri camera ndi kumwe na OG, cameraman namukuye mu gisagara ca Bujumbura kugira tuzarane Igitega, je kubereka ivya Miss Burundi biko bire Igitega. Ndakwemeje yuko amakuru yose ya Miss Burundi ariko yabera ngaha Igitega uzoyakurikirana kuri Yagatech. Wifuza gukurikirana amakuru ya Miss Burundi, ndagusavye neza na neza ugire subscribe ubandanye ukurikirana. Ino ni introduction twashatse kukwereka, ikwereka ibikogwa byatuzanye ngaha mu ntara ya Gitega. Neza na neza nkuko mumbona ndiko ndajabuka, ndi mu ntara ya Gitega, naje gushigikira Miss Burundi mu ntara ya Gitega. Ngwino tujane, jewe nawe, wewe nanje, tujane hano mu gisagara ca Gitega ushobore kubona byinshi biza kubera mu gisagara ca Gitega vyerekeye na Miss Burundi. Tuza kuba dufise umuntu aza kuduteramisha muri Miss Burundi, ona wese uwundi ni Melanin Boy. Melanin Boy aza guteramisha abene gihugu ba Gitega. Ingoma bar ni hajya haguru gato, ariko muri no mwanya twari kutugira introduction kugira ngo mushobore kumenya yuko Yagatech TV yamaze gushika neza na neza mu gisagara ca Gitega. Twakiriwe neza, twakiriwe n'abajejwe intwaro neza cyane, twakiriwe n'igisagara cyose n'abarundi sinzi nkuko mubibona bashoboye kutwakira neza mu gisagara ca Gitega. Ahantu turi uravye hariya anye ijya bayita Hotel Helena Hotel, ni hotel nziza cyane, aho ari hotel yakira ingenzi. Ariko ndakumenyesha yuko aba Miss bashoboye gushikira muri Jerusalem Hotel, i hotel CEO wayo canke nyene hotel nkuko twabimenyeshejwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Urese uwundi ni Gasape, niwe ajejwe hotel ishoboye kuba yashikiwemwo aba Miss bazoza guhiganwa hano mu ntara ya Gitega. Gumana natwe rero kugira ngo dushobore kumenya byinshi, canke mushobore kumenya byinshi, canke mushobore kubona byinshi bigiye kubera muri Miss Burundi 2025. Nitwa Capitaine. Rero ntugire ubwoba iyo umeze kubana yuko Capitaine yashise muri evenema, uco wizera yuko ugiye kuronka makuru aramvuye neza. Niyambariye nk'umuntu aje muri voyage guys, nukuri ko Imana sinobabesha, ariko muri no mwanya ngoma nje kugorora agakoti, agakostime, agashati kera kugira ngo tuje kubashikiriza ibibera muri Miss Burundi 2025. Ariko ndakumenyesha yuko imbere yuko tubereka Miss Burundi 2025 turaza kugerageza neza na neza gushikira aba Miss dushobore kuyaga nabo, hama mumenye ivyumviro vyabo. Tuza gutangura gukora n'aba Miss imbere yuko tubereka ibirori. Reka tugende, mutwemerere mugire subscribe, mutwemerere mube hafi mukurikirane ibikorwa vya Miss Burundi 2025 kuri Yagatech TV. Ngaha ndi mu gisagara ca Bujumbura, ndagiye nuko mubibona yari presentation gusa. Reka rero nishikire mu gisagara canje ca Gitega, ngoma mvuga ngo gisagara ca Bujumbura ko yamenyereye i Bujumbura. Muri no mwanya ndi Gitega rero nkuko mubibona nazanye na OG
kameramani wanje ibintu bimeze neza. Gira subscribe nukuri kw'Imana ntacyo ndabakorera bano mudukurikirana. Kapiteni ntacyo nkora. Navuye mu gisagara cya Bujumbura nza Igitega ndagushikirize Miss Burundi 2025. Cenda kubwira tugira ati hala. Ciao ciao.